Iradukunda Landry Promoter turaguha ikaze kuri ejo. Nilikupenda ukanipenda popote ulipokwenda kicha nilitenda. Nilikupa unachotaka nikakupa unavyopenda popote ulipotaka kujirusha tulikwenda. Kidozi crava dozi mara peti Swiss mambo ya misosi ilikuwa ni orderlies boss ndana zeti mpaka Saga Beach kila tukisaka pochi yes sir. Ya kabisa ndabara mukije ni Landry Promoter umuganga umutananigwa tute hakizimya moto vamas vab killer giseruka rukamvye umuvumbuzi intwari kirumara mu muziki w'u Burundi Mr Black FM the Star System. Mr the Star System ikiganiro cawe kuri Black FM. Ejo yakugendeye nk'umwe mu mboneza zatumiye abarundi baheba canke bagabanya kuraba YouTube zo mu Rwanda bagakurumbiriza abarundi wabitangwa iri mutonya kuri Wakala TV Landry Promoter mutananigwa ukundwa na benshi tubwira urugendo rwawe muri journalism. Murakoze cyane kumva ico kibazo kandi ndabashimira ejo kuza kudutemberera ni shema ridasanzwe kubona ndiko ndabazwa n'umwe mu bantu bankuriye mu ngo kumyesha makuru bon Jesse birebire ariko nongera nsaba imbabazi ndagwaye urumva ijwi niko rasohoka neza ariko nibaza neze ko tuzagera kumvikana muri make ndumwe mu basore bavuka mu Kamenge umwe mu basore bigwanira bipambanira benshi mbe bakunze kuvuga abana bavukiye mu quartier ndumupete wo mwisite akora cyane kugira ashobore kubeshwaho n'ingabirano yiwe urugendo rwanje si rurerure cyane kugira nshobore kugera ngangeze ariko kandi hari byinshi byantwaye ari nguvu nyinshi cyane nakoresheje kugira nshobore gushika ngaha Imana irahezagira mazi imyaka 3 bari muri 2019 Akes mwahuye gute gura kwizera guhe mikro kiri muto Akes Dan twahuye afise abandi bamenyesha makuru muri Wakala TV ariko kandi jewe na rumwe mu bantu bafata amatara donc bafata amatara muri Waka nongera nkora ibintu byo muri studio bimwe vya montage byo muri studio nibuka ko nashikanywe kwa Akes n'umusore bita Shex yari umuririmbyi ico gihe ebanda muramukije benshi navyo baza ariko uwo musore we niwe yanshikanye kwa Akes ico gihe yari muri projet y'ukora inzoga nshitse haya cyamvuga ati Landry sat wowe ndakuzi no runuka kwa sat B ego urinjiye hariya mu mpimba byari bimeze gute ijoro ryawe rya mbere ryari bimeze gute mbega uvyutse umunsi wari umeze gute wiyo kipaniki ndibuka ko ijoro ryanje rya mbere nshika muri Université ya Souffrance na Maintenance ryari ribi cyane kubona nari mfite ubwoba bwinshi kandi n'ahantu nagiye mvuga ngo nzotaha ejo mugabo nagiye kubimenya maze ijoro ryanje rya mbere naciye mbona yuko nazotaha ejo ahubwo nafunzwe sinigira nemera yuko je nawe ngize twemera yuko dushitse mu iboro rikuru rya Mpimba ariko kubiri ko twavuye tuvyakira tuvyuse mu gatondo tugasanga nantu hari abantu benshi tutangura kubona abantu mwijoro nituze tubona umuntu n'umwe twarashitse ariko twumva nyene gwa muhiga nino kweri bazanye abantu bashasha barabakira baradukontrola twandika cyogiye n'abantu benshi twabonye ariko tuvyutse mu gatondo twavyutse tubona abantu abantu benshi cyane nyine turana musarara abantu benshi tavuga ati timze twafashwe turatahura neza yuko turi mu ibohero rikuru rya Mpimba ariko kandi buke twagiye turamenye ndiba ko naciye ndanagwara kuko nanengeze mu yindi si nanengeze ahandi hantu naciye fatwa na malaria direct ariko ndashima Imana kubona abategetsi b'igihugu cyacu ciza cyo Burundi baratahuye inguvu gwaruka two turakoresha mu kwiteza imbere ndetse no guteza imbere igihugu barashoye kunyegera barambaza ibibazo byinshi bitandukanye ndasigura impamvu ndiko ndakora ivyo bampaniye intumbero yanje n'ibindi byinshi baraze barantahura hariya mbega wasanzwe wifise abafana mu ibohoro rikuru nasanze bandindiriye ahubwo kora ko ndumwe wa journaliste baciye makuru ya saa 6 kuri RTNB ku radio na televiziyo nkuru vy'igihugu ndi mu ba journaliste bake nabo bucuti ndabizi gutara urabanza guca kuri RTNB wewe bakuvuga mu makuru mu Kirundi jewe ego igana ba president wa journaliste vice president wa journaliste ico gihe ibaze n'inkari n'imyaka umaze mu mwuga je naciye kuri televiziyo papa na mama baciye kuri TV bako baranda mu makuru ya saa 6 saa 2 mu Mpimba naho rero leta y'u Burundi leta abavyeyi bacu barorohereje abanyororo nta munyororo ataraba makuru nta munyororo atamye biko biri pasa mu gihugu habari ama ekran hajya mwijoro bakiriza
karaba televiziyo karaba makuru mu kirundi karaba barakwirwa mwese mu bantu barenga ibihumbi bibiri bari amasare mu makartier bari amasare televiziyo imwe mu makartier nka je nashikiye mu makartier y'ababosi stajya nyene televiziyo nabo umufana wa equipe nasanze rero ahubwo baturindiriye mega bari bazi ko dufungwa je na Oleg twaje bariko bararirimba Orege wacu Landry wacu bariko baririmba delege general abandi promoter niki wikira kuri Orege mwabanye mu bihe vyiza no unye nka famille kuri wewe ukwiyemera kwiwe tu cyo ndabimo no mu mpimba Orege yariyemera sana yarihagarara ko imwe Orege yambara ishenete nk'umunani nka 10 ari kintu cha equipe warumbagije kuri Mangayiko stadium wondazi vy'umupira urabizi cyo ubusini baza ko bakita kuri Mangayiko bahita kuri Matumaini kubera ko uvuze Mangayiko cumenga umuntu nyene abagenda ukina ariko arahangayika nyene kugira umuswere ariko ubu ni Matumaini wizeye yuko vyose bizogenda fresh rero nari mfise equipe nafana y'abasekirite Security FC sibayita aba namaze ko navyibagiye ariko tunenda ifise y'abasekirite umaze kuva mu gasho waranavuze ko uzoza uragendayo gufasha abantu hariya umugambi uracahari canke n'ubu namayo nta kwezi gushobora guhera nagiyeyo kubera ko arabo twasizeyo n'ubu nabonye bakiriyo ni benshi nama nirusha nkaja kuraba nawe Oleg yaherukayo wo guha amafaranga hariya ukora wahe mugambi wo gufasha abantu amafaranga urimbo ububushwe nyine nta sinifuza no gwasubira simvuze wewe ufunzwe mvuze wewe ufise shira hamwe nka Landry Promoter baguhaye projet ubufasha abantu hariya bakiba okay tije barampaye amafaranga mfasha abantu bari hariya mu mpimba hari imice ine nkunda kwitaho kuruta yindi muri gayi buhoyero kuro kumba nzika ari imice igoye ibimuga abana bavukiye hariya n'abatama bakuze donc abakuze hamwe n'abazigirisi abo twita n'abantu iyo ni terme mu mpimba abazigirisi n'abantu bazigiye abantu bagize ikibazo mu mutwe par exemple nk'uburo hari abampanuzwa jambo abaremesha kiyaga rero ugishika hajya baca baza bagatanga kubaza ngo kimwe guteranya kimwe bingana bingahe tibitanu papa na mama bagiye gukora tunye dusanzwe bakakuvugisha bakakubwira ati teranya ibi biharuri ibi dukina utuntu bakumva neza gutarazigira hari ukuntu umaze gufatwa umaze kuja bero ryane uravye nka je narazigiye canda capa ura cameze neza kimbaza kuzigira ni gute bucuti hari abantu base mu bero rya mpimba ko ugeze mu mpimba bro uziko bucuti je nari mfise projet kuzokurira indege muri 2022 itariki zinizi iyo kwanza ucubanza ukayishira pembeni jewe ndiko nafise umugambi wo kurongora izo cubiheba etage yanje iri kwiraduga ivyo uca wibagira ko nahantu mvuga ngo nzotaha ejo nahantu ushobora kugira ibintu byawe byose uca bihagarara uri mu yindi si n'umuzingo uzotaha ryari uboshwe ubufunzwe urarekuwe rero urataha uja kuburana honyene kuja muri chambre de conseil ni mengani 2 semaines kuja kuburana isimo kuja mu idonido meza tatu raziri mu mpimba Chawibaza rero uhanure kugwaruka gira indira kwanza madacha kubwira kwanza kuzigira rero ariko urushika ari giushika rero wasa ufise imigambi myinshi mu gihugu wajushika ariko acha wibuka yuko ivyo mutagiye kubikora acha witera ikare direct gatangura gusaranye no gatangura kuvuga ibintu bidakeneye rero baje kumviriza ko ari ibitaro hariya bumve ko vyo babigipanze je nabarahavyo ko arambaza ngo kimwe guterera ikintu barata timuze je ndumuntu akuze ushaka kumbaza je naraheje amashuri mfise diplome ko urambaza kimwe guterera kimwe oya none bo wabahe utuya bakakuyagisha bakaba bakwitayeho uvyutse ukabasanga imbere umuryango gute umeze neza bumvise utanga kuvuga ibintu bitabaho uyo shaka gushira mu mazigirisi bazigiye bamazugira ikibazo problème batari rero abo rero abazigirisi bari bajya mu mpimba rero abantu numva ko no kwitaho abana bavukiye hajya barakinira amagara meza kwambara neza mata aba ibimuga ni ari abantu bataronga ama visite hajya mu biboro rikuru rya mpimba bataronga n'ingene bashobora gukora kugira iki haragakuru twumvise ngo ari n'abamama usanga bafise umugabo afunzwe bakaza kumusanga mparasyo ngo urumva ngo namaze iminsi atarasyo office birabaho biravange umuntu aba yipanze bro none nk'ubu nimba we uri kuri dose y'imiliyoni 500
ufunzwe uzira miliyoni amajana atanu nanje mfunzwe nzira ko mupete wo mukamenge navuye hasi ntora ibintu ngenda gukora ibintu bitabaho viola amategeko atawe n'ivyo atawe nagize iki umva arico kimega bro uwa 500 miliyoni atanga ratio arabona afise inoti nyene usanga bara mugabo sinibaza yuko ntabona bibonye ko atari ko gusa hari abantu basanga babubatse nabi bafise ingo zidapanze neza ku mustari wasanga mbere barabaza nabaza no gushwana oya nshatse kuvuga ngo wowe uri mu bibazo vyawe urafunzwe kumva umugore araje ngo reka nanje kura ngo tanga rasi muhira none jewe nk'abantu je nkabaza kunda bamwe nabona arihira déplacement nkabacorera biravana ne nk'ubu je nakone nifite abafana benshi ko abancorera Oleg yavuye mu mba afise nk'imiliyoni nka 5 standard ufise uri umuntu w'abantu nawe ndazi nushobora kunyirengagiza uzi neza ko mfungiwe hariya dimikaje tezo gukora amaferi ndungikiye 100 ndiye menshi mu mimba sinorenza 5000 cyangwa 4000 5000 bakore bari ikino ni mwibohero riguru rya mimbare imwigereza bro ibintu byose nibaza ngo njo kimwe ngo nimba ivoka ngaye kugwa 5 ari ngo ari nk'ijana cyangwa 50 ko aragoye kuronka nahantu ntuja gukora nanugu urasegereza bo muhira ati mumpe urumva rero ahantu rero wo usaba utinjiza donc wewe urahabwa atatu uri kurakora n'abantu baguha bararuha okay bakabiheba mu camanza rero baragutezuriye ati nutahe Imana barakoza amateka urasuye mu buzima busanzwe Landry Promoter nsubira kuyaga n'abafana yego waciye ukire rero mwe na Bari murafera se dose wanje yubaho yari umwana mwiza nabone yaguma yumva ko ntazigiye yaguma mbaza ko ntarazigira ebana bacamanza ukiriganye ndafise akabazo mu Burundi bubahwe hari yanye iyo urindiriye urubanza hari giye bitwara amasaha 2-3 urindiriye si wanagira umucamanza araje yewe magistre wanje jewe je nari ndabizi twari dufunzwe bitandukanye n'ivy'abandi twadufunzwe turabajene sasa abajene esprit zacu twagumana icizere wasanga abantu benshi baje kuturaba wamenga twewe mbere dufunzwe tubwiye leta yadutezuriye vraiment kandi bubahwe umugambi wa Hit Top TV waje gute umugambi wa Hit Top TV waje mvuye mu mpimba kwera ko uko biri kose naho nafungiwe ikinyamakuru atari gwanje atari ko gusa nifuza yuko abonyene ngize karobazo bakundaba kandi ngo vyagenze ndo naravuze ati eske ko maze gufungwa maze kugira igura nibazo ibi nibi maze kugira ibiki kandi nkabona umenga ubuzima bwanje nibiko buravansa ndumustar broken and famous broke but famous niko bavuga cyambo cha za album zababamesha wewe uko star yakini uko crise kandi nkora kubera iki nari narasanze nariteze muri mu makontra nagiraniye na Wakalight usanga yari nariteze mvuga ati yamwe nutangura vy'iwanje mbega nkibishoboye zogenda gute rero bica birakunda vyagenze gute bimvire gukora na Bari mugire ishirahamwe muri babiri yani kubera ko twese twara abastare imbesire cameraman mugabo dukenye abandi bavuga ati je nateye imbere wundi ntibikene ko tuja oya Bari twaragumanye kubera ko jewe Bari yarazi kumonta gukameje nanje navyo narinzi rero nateza gukenera Bari azi souffrance zanje azi faiblesse ko niwe yankamera nubu atankameje nawe umuntu ashobora kunkamera uratangwe novuga ivya YouTube abantu basike barabizo mu Burundi ziwawe nabandi mwakora bimwe bavuye babijamo après hari mu Rwanda niho baronka message avuga ati wowe uri kuratuma abafana bacu bagabanuka barashishuye bamwe ico bita gushishura ni copy arabatanga kwigana ivyo dukora vy'umuvumburo bakanaturamutsa mu biganiro twe bya ibintu bidasanzwe kandi niyo mpamvu jewe mu Rwanda banzi cyane kubera ico kintu nyene nagerageje nyene abarundi kubibagiza ivyo biganiro by'abanyarwanda twe twatangiye gukora mu gihugu bitari sawa hari abantu bagiye bakrea amaceno bavuga ibintu bitari vyiza ku mbuga twe twaje rero twace dushiramo ingufu nyinshi ibintu bya entertainment ibintu vy'imiziki vy'imyidagaduro ibana turafightinga turagwana urugamba birakunda abana mu minsi mikeya mu mezi makeya warabonye yuko YouTube ngamuntu tutadutanga kwikigwa n'abantu benshi cyane urumva tumaze kumotiva abantu benshi uyumva gute none nk'umwe mu mboneza zatume YouTube mu Burundi kundwa asigaye kondo nk'amafaranga gusa ukuyumva kuko nimva neza sekunda ibifaranga vyinshi nanje nkabaho neza nkabaho nkawe ufise akaduga keza indoto yawe ni yahe ukubona apotre ama imodoka yanyemereye yari kwemereye hari ryari cyo apotre yanyemereye imodoka kabisa naringiye muri conference de presse yabereye kuri caca rya hirya mu Ngagara muzee wacu kwe aravuga ati je ndi mu mavuta yo gutanga kabisa
arabaza ati mumbwire ndabagabire umwana akiriza ati papa je nshaka yuko umpa ku mavuta yawe je ndambwira ati mzee je nshaka imodoka vuba kwa ndi Landry Promoter ntarigera na starlet canke ngo TI canke akanuze akaractis ko je mu buzima ndakunda ractis sana tibirateye isoni mzee mbwira ati umviriza Landry je ndakwemereye imodoka zana maki yanda kongereza rero urumva ndindiriye umunsi mzee yasubiye kumpa umubonano nibaze neza kubyuca bigenda neza shawibaza rero je ndikongera mu modoka ya Apotre Amaye mzee kandi ugejeje no kubiraba mzee ico gihe tugikorana ico gihe twakorana ni ari bwa kare sana wo rigishirira mzee araka mzee kuvashikiye afashe ni febabu vya basket kila muntu nivyo imipira y'amaguru ubu nibiki jewe usenda mufana winuze wa basket frame mani urabe mzee Jean Paul Apotre mzee amaze gufata vya basket nukuri ku Imana mani ndafise abajama Arsene barandri uraba barandri baje bajama njo mwijaba mani bafise amakesi bafise ibipira bafise imiduga abakinyi bose ba basket bagenda mu miduga bajya bose twebwe barabafana badusaba amarifte barabafana bacu mwo uramusaba lift abakinyi bose bafise imiduga ya basket irakunzwe cyane mu mamunzu zari amastade no kwa mujuje mukabona nabandi mu bashira sasa wewe mzee amaze kubera amavuta menshi mzee yihewe n'Imana amaze gushika mu vya basket no byace bifata intumbero sasa jewe nanje mzee je ndoto yiwanje nari mfite indoto zibiri nase ndoto kuzokorana ikiganza n'umukuru w'igihugu ndetse yakabiri ya kubona jewe mzee igandinga je n'ubusinda navyibagira ngabo rero indoto ya mbere biko biracamwo ushaka kuzogenda neza mu myaka iri imbere ndamaze kubona yuko bizogenda neza igicapora kibona ya ndamaze kumva amapera atandukanye bambwira ati peti yangu hamwe bakora na president w'igihugu wavuze ko ari indoto yawe musabiki no musaba yuko botworohereza twebwe dukoresha imbuga ngurukana bumenyi kuko turi mu bantu batanga message mu buryo byisanzwe kandi mu buryo bwihuta bakatworohereza abantu bakoresha imbuga ngurukana bumenyi tukagira amateka tugenga tukongera agasaba abantu baje kugurisha internet mu Burundi amashira hamwe aje kugurisha internet mu Burundi bakaraba bagahindura ama strategy bagashiramwo amamega ya vyose donc bagakuramo ibintu by'ama Facebook na WhatsApp gusa bagadushira amamega buri muntu wese ashobora gukoresha Instagram ashobora gukoresha Facebook ashobora gukoresha YouTube abiguriye rimwe atarinze kuvuga ngo agure Facebook na WhatsApp twotera imbere cyane bijanye n'ivyimbuga ko ibindi bihugu baradusize ego Landry Promoter sinebwaze kuko vya muzeye Jean Paul Apotre Arsene urantwara basi kwa muzeye bazi ko ubwa mbere wari wantwaye so waduhamagaye kandi yagiye muzeye arancoreye muzeye twasubiye turahura kandi kuri tele ya basket aha mwije barancorera Apotre nawe avuga ko ari wamuhevye shaha hoya je swa kubewa muzee wanje swa kubewa mutama wanje kujeje ngenda mwiteze ko vyinshi nukuri ku Imana jewe nzotwara imodoka je Apotre Amaye je Apotre yambwiye ati peti yangu zana mahera make ufise ushire ku meza ariko muzee kumuronka ikibazo mushika mureko kumbanira kandi ari staff yusanga ari imbanira usanga muzee yifuza kumbona muko sanga babucuti nabandi ari none arafise conseil madame espoir ajya usanga ko arambanira arafise conseil le 23 redemption message namaze kwironka n'ibiciro namaze kubona kari 15:30 menga 5:15 bibamaze kubindugikira bamaze kubi igicuca giye giteramo ngirageje kukivugishwa ko muzee azoronka abantu ko muzee n'umuntu w'abantu jewe ngiye kwiha pene yanje ya mbere kubishiramo inguvu nyinshi muzee atana kimwe tuvuganye atakintu na kimwe barinze bambwiye cenzo gikorera promo uko nyene ko muzee je ndamwiteze ko vyinshi kandi sinda kubeshe vraiment abakunzi ba Redemption Voice bamagariye ikimbega Redemption barakaze ndabaroye kuza kubashigikira ko gospel ubu muri kano kanya nico kintu kirimo amafaranga ubucuti muzee ntagire n'ubwoba twe turahari vyanse dozana abapeti bacu mu Kamenge tubayore tubazane muri show fire kuko gospel sigaye ivumye bro gospel zibaza nkaje umutane kwa mvuza ati umviriza abantu bose bazi ko batigera bananirwa babatananirwa muzo tuje gushikira Apotre Jean Paul tworonka aho tubashira ahubwo n'abasani ahubwo ngomba gucira gukebura abaririmbyi bamuca kurondera ama sponsor ahantu atariho muja kurondera ama support anatari muzee Jean Paul umwegereye muzee akunda abaririmbyi kubi yarigeze kumbwira yuko agomba gutegura seminaire y'abasani
nico kintu muze ndakimwibukije ategure seminari y'abasani ahamagara abasani bose bayage atera inkuru basangire ifo yuko tuza turaraba tukiyegereza abantu batahura ivy'umuziki kuko yo turonsa abavye bafite amafaranga batahura ivy'imiziki bireze natwe bikadufasha. Ejo hawe hameze gute? Ejo hari Landry Promoter mu kurangiza ikiyago. Ejo vraiment sinzi ibintu ariko ndizera neza yuko ko ejo azoba ari heza kuruta ngaha cyangwa ugasanga habaye habi naho z'imigambi y'Imana ariko mu kwizera mu bicu byo kwizera ndizera neza yuko ejo hanje azoba ari heza. Nuko rero birumvikana yuko Landry Promoter Pacheri ariwe yaramutumireye kuri ejo tugushimire cyane kuyago cawe ariko tubwire mu kurangiza ari Airways waratunganije show yiwe kandi yagenze neza cyane. Yagenze neza naho nabuze sponsor kwe kandi narababaye bucuti baba boss wawe kweri foko je ndabagi imihari abantu bose bazi kwa na bucuti vraiment je ndabari imihari kubera jewe nakuno tegura igitera mu mbere sponsor ubure natoye system bunatoye system ujewe ntego igitera mu cyane ngo ikintu shaka sponsor zobanza kwanza ngende kwanza ku bantu nyine ba hafi nzi neza ko bakunda ivy'imiziki nzohera kwa Apotre Jean Paul ndamwegera ngo ati mzee ndazi mzee nazo yakunsigira make ibaze ko ushobora gukora show sindogina make mzee ndamusigura umugambi mzee ndazi naho toba ari sponsor ndazi ko yonchorera na make chamva ngaho ngende kuri abantu nyine abameri bafite ama fondation nyine je nshobora gushikira kuko ayo ma companies afite amafaranga sinzi ivyo babarindiriye ko twerekana yuko tubishoboye canke babikore ariko nibaza neza yuko abanyime sponsor nibaza neza ko barabonye yuko ndabishoboye hari abantu benshi bari barinde babone ko ndabishoboye mwabonye ko ndabishoboye rero mu débloquer sasa jewe ndifuza ko muze muranshikira ndumupete wo mukamenge ipambanira je ndakora cyane tu ko nifuza yuko je hanje azoba heza rero ndifuza ko amashira hamwe aba boss vraiment nukuri kw'Imana muze muraraba bucuti twama tumwitura iminsi yose kandi bucuti je ndamwizeye ko vyinshi mu myaka iri imbere mu minsi iri imbere je ndamwizeye ko vyinshi. Okay, mutugirira icizere bro jewe hamwe shira aho bari shiramwe na rimwe ryo vuga riranyizeye bora ivyo no bakorera mu gisagara. Ariel wese yarakubwiye iki? Ariel nta birenze ariko tu yarashimiye ya cyane. Urafise yindi migambi wavuze ko wifuza abantu bagushigikira? Nego mfise imigambi myinshi nk'ubu ndashaka gutangura kuba mu bantu bategura ibiteramo hano iwacu mu Burundi ndafise indi migambi myinshi nashaka kuvugira kuri kamera kubera ko urabizi umugambi bari umugambi nyene urumva uyu uvuze benshi barashobora kwitwara ariko nuko ikibabaje nuko badashobora kwikora nkuko jewe no yikoze rero imigambi ifise ni myinshi nkamwe nkogira nk'umubosi yifuza yuko je ndamuyagira kiri ku mutima canke bimwe mu migambi ifise vraiment nkiyo kwidoga. Tugushimiye kuri ejo. Nukuri kwa Yezu murakoze cyane namwe ndabakengurukiye je ndanaryoye kuba ndiko mbazwa na Arsene ucuti n'umumba legend bamenyesha makuru dufise bakomeye mu gihugu. Urakoze cyane Landry. Ani twigera tunanirwa kirese twigirishije.